Eko uno munsi ngene kuvuga nawe mushikanje wewe mwebwe abadamu muri mu ngo zanyu ariko mutabumbwa n'ubuzima bwanyu mutabumbwa n'ibyo bagabo banyu babaha ugasanga umugore uri mu rugo rwawe ubusa umugabo wawe umugabo waragukunda nashaza atagukorera ariko utabura isoni ugasanga uri gukorana n'abandi bagabo uyu mugabo agukunda uri mu ngo yawe umugabo agukunda uri mariye deja uyu ni shetani nta rukundo agufitiye nta neza akwifuriza ndakureye ku izina ry'Imana uzuza ngaho mbwire rekana n'uwo mugabo ariko agutongoza kurondera uri mu ngo yiwawe uyu ni dayimoni yigendera hinduka umugabo ariko arahangayika hariyo n'abandi usanga bagiye hanze kurondera ubuzima bwa famiye yabo ahubwo asanga umugore uri kwiruka n'abandi bagabo wa mugore wewe reka kwironderera umuvumo hinduka yo nemero yo mugabo bloka kura muri telefone yawe wihane ugaruke ku Mana yawe hataragera yuko Imana iguhana kuko umugabo wese akunda umugore w'umuntu uyo abari dayimoni yigendera nimba ari wewe iyo ndero iyo ngeso ireke hinduka duhinduke